retraite kubera je nasanzwe ndi muri komite irongoye abanyeshure b'abakatolika muri za kaminuza. Rero umubikira bagasanzwe bafashanya ubutumwa na Padiri Ignace, umubikira yitwa Sœur Dari, niwe yereka arabaza kwica retraite iba nkuko mwavyumvise uburyo ntibwari kirenga. Hanyuma arabaza ati mbe basha ninde nurungika muri retraite nkamubigire. Rero niko kuca atungira jewe nta rindi avyiteza, akaca ambwira ngo ibintu bitegure hama ngenda nditegura ndabandi leta muri ico gihe nari nsanzwe ko nditegurira kunagurwa n'umutima mweranda. Bakunzi ba Asia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu Vibes TV, kwemera kubyara ubuzima. Ndabaramukije cyane kuri uno munsi, urabona ko ngarutse ndi kumwe n'abagenzi. Ndashaka kubasaba ngo mwese yidondore mbere yuko dutangura ikiganiro nyezina. Ego cyane urakoze. Jewe ni Samu Nemeyimana Jean d'Arc. Nanje ni Samu Kavumu Martin, murakoze cyane. Nanje ni Samu Nsabiyumva Marius, murakoze kudutumira. Ego murakoze namwe kwitaba ubutumire. Jewe ni Nadege Inamahoro. Tugirane kino kiganiro. Jean d'Arc musanzwe mumumenyereye, n'abandi gusa muzoza murababona katari gake kuko basanzwe arabavukanye. Mugabo rero mwumvise ukuntu bidondora ngo Samu Jean d'Arc ngo Samu kabavamwo, ndashaka kubabaza none ako kantu Samu musanzwe muri mu muryango umwe canke ako kantu gasigura iki ko atari akantu tumenyereye? Ego cyane urakoze Nadege kutubaza ico kibazo ciza. Ako kajambo mbere sinakajambo, ni ijambo Samu, ni ijambo twaronse muri retraite, ni izina twaronse muri retraite twagize, retraite yo mu ndwi nyeranda twagize duhurikiye hamwe nk'abanyeshuri bari biga mu makaminuza atandukanye. Hama baratwiyumvira ko baradutegurira integuro ya retraite. Hama rero turagenda turagira iyo retraite, turayigira kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatandatu mw'ijoro muri rya misa y'izuka rya Pasika, rya misa y'izuka. Hama rero duhejeje iyo retraite, umusaserodoti yariko aratugirisha iyo retraite aca aratubwira yabonye ingene twahindutse, yabonye akanyamuneza dufise, ati kuva ubu muri basamuragwa b'ijuru. Yari yishimikije ijambo Abaromani igice 8 akarongo k'17. Ego cyane. Ego na wewe Martin, na wewe iryo zina ry'abasamuragwa b'ubwami bw'ijuru uko uvyibuka nuko vyagenze ngo bironke iryo zina? Ego cyane urakoze muvukanye Nadege na Jeanne. Ego cyane iryo zina nkuko Jeanne d'Arc bivuze, iryo zina twariherewe turi muri retraite Pascal, hari ku musozi wa Vugizo, igihe twari tumaze indwi yose turi mu mafungo. Ego rero Padiri Ignace abonye akanyamuneza twagize n'ukuntu ahuye n'umukama, iryo zina cyaritangaza ati ubu ni basamuragwa b'ijuru. Muravuze yuko mwagize umwiherero kandi muri abanyeshuri muri kaminuza, umuntu umengo mwahejeje kera kaminuza. Ico gihe mugiriye uwo mwiherero hari ryari niga atandukanye? Wowe wiga hehe? Jewe niga muri Université de Grand Lac, mugabo ico gihe twari turi mu bumwe bwo mu makaminuza yose. Uwo musaserodoti yarajejwe abanyeshuri bo muri za kaminuza katolika, yaraca ku ma université yose akagirisha inkuka y'imisa. Rero havuka iciyumviro yuko botunganya umwiherero ari wo retraite. Rero twahahuriye turi amashuri atandukanye, ndavyibuka neza hari mu 2012. Muri izo misa ubwa mbere bariko baradutegura batubwira bati banza ugira ugushaka, urabona retraite ziba zizimvye, natwe ico gihe twari tukiri bato, nta buryo twari bwaronke, twari abanyeshuri, hari naho kubaho kwari ukumanisha. Mugabo bakaza bakadusigurira, umva tukavuga vuze ati retraite sinibuka yo twatanga ico gihe, mugabo uko yarari kose yaragoye kuronka.
mugabo bakadusigurira bati banza ugire uko gushaka muri wewe wemerere umukama ko uzoja muri iyo retraite. Ni ukuvuga nk'uko babivuze hatangura kugendayo hiyandikisha ubwa mbere abataba bari mu bibazo, kubera nubwo byari uko cari igikorwa cyiza cyo gusenga twabanza gutunganya ibyari byaraduhuje byo kwishura. Ubonye rero atabibazo ufise ukabona nako kanya ko zokaronka waca wiyemeza. Hama rero nubwo navuze yuko hari ubwo bukene bari badutunganirije neza, barasaba umukama kandi umukama iyo umusavye araguha. Abaronse hariho abaronka umwanya hariho ababura amahera ngo abaronse umwanya, hakaba n'abaronka umwanya bakabura amahera. Bashobora twiyumvirira akorera ivyo vyose uca tugira iyo retraite muri ivyo 2012 n'umwaka ukurikira rero irasubirira yaba bayitunganije mu Nyeranda. Yego urakoze cyane. Uvuze ngo bari badutunganyije, mbega abo batunganya bari bande? Abo batunganya bari bande? Bakoresha uburyo buvuye hehe? Mbega mwayigiriye mu kibanza cyari gisanzwe gitunganijwe kugira ngo kiberemwo amaretraite canke vyari bimeze gute? Yego urakoze mvuka Nadeje kuri icyo kibazo. Ofete icyo kibanza mpere ku kibazo cya nyuma. Icyo ikibanza kiri Ivugizo, ahahoze ishure ise Vugizo hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu. Hanyuma icyo kibanza cyari gitunganijwe kuko hari harabaye ibimanga, hanyuma abanyeshuri barahimuka. Rero ni twebwe nyine abaja mw'uwo mwiherero basubiyemo barahitunganiriza, baba bagiye kwifunga canke abavolonteri bashobora kuza kwipropoza kugira ngo bahatunganye neza, kugira ngo novuga bifunga badushikira ahantu hameze neza. Hanyuma kijanye n'uburyo naco, uburyo bumwe bwava muri twebwe, nta buryo bwinshi bwari buhari, ariko bwava muri twebwe nyene bifunga, ubundi nabwo umugira neza ashobora guterera. Ego ico nibuka retraite ku bisanzwe ntiyatanguye uwo munsi twinjiriye muri retraite, yatanguye tugenda gutegura aho hantu, kuko nk'uko Martin abivuze hari ahantu haba hari ibyatsi byinshi bahevye. Urabona mu kwa kane imvura ibigwa hatotahaye, hari ibyatsi byinshi, hamaze igihe kinini hadakora. Kuzokoropa aho hantu, kuzotema ivyo bintu jaca nibuka abasirikare bazanana muri Isikamu umwete babikorana hamwe nawibuka mukama bahezagire ba Salvatore, ba Jean-Marie, ba Norbert, ba Kiki, ego n'abandi benshi. Yego ngo babigirana akanyamuneza n'ubutwari bwinshi nyine nk'abasirikare, ishyaka ryinshi, ba Jean Pierre. Ego none nibyo urabona ko nciye nibuka amazina mwamwe, abo bose turabahezagira. Mukama basanze umuhezagiro we aho muri hose, ibyo mugezemo byose n'umuryango yanyu musasagare mumererwe neza. Mukama abahezagire kuri ibyo bikorwa byiza mwakoreye bene wanyu, bamwe bari aha n'abandi babikuriye mu gihugu cyose no ku isi ndetse. Mbega none ico gihe bavuze ko uburyo bwava mu bantu bamwe muri abo nyene mwari kumwe, ariko hariho kumbure n'abandi bagiye baraterera. Sinokekeranya ko harimwo n'abavyeyi batandukanye baba baraterereye kuri ico kibazo. Mugabo none ico wacaragukoze ko wewe Marius, ico wacaragukoze ko muri iyo nteguro mbere y'uko iyo retraite itangura, canke no muri retraite nyine ico wacaragukoze ko wewe bavuga uti ni ivy'ukuri navyo ndiyumva ko ndisa muragomba no kwica? Murakoze. Icambere jewe cankoze ko ni ukuntu urabona ko abanyeshuri bo muri kaminuza umenga n'abantu umenga biyubashe bateye imbere, ariko ivyo byose barabirengera. Agafata igipanga agatema, agafata isuka agaharura, agafata igikoropesho agakoropa ahantu hari hamaze igihe hatagira ubuzima kugira ngo tubasubize ubuzima. Kwikorera igitanda kivana kwibarabara ukagishikana aho cyategereza kuba, kuzana ibido uyivanye muri quartier yo kuvomamwo amazi
indobo ukabona yuko twarikuramwo bavuga nti ubusirimu mugabo tukagerageza gukora ibikenewe kugira ngo uwo mwiherero ushobore kuboneka. Hagati mu mwiherero abandi bavuze ati hariho abafise umwanya muke hariho abafise umwanya wose, harakenerwa uretse ababa bariko barifunga harakenerwa abafasha mu bikorwa kubera ata mahera twari dufise yo kuriha abakozi babidukorera. Abafise umwanya bagenzi bacu baca baza ari nk'ufise umunsi umwe canke inusu y'umunsi canke iminsi ibiri akaza gufasha ibikorwa vyo mu gikoni vy'isuku n'ibindi kugira ngo wa umwe ariko ariherera amererwe neza ntasamazwe n'ubuzima bwo hanze kugira ngo by'ukuri ahure n'Imana. Rero ivyo navyo nyine byarantangaza rwose ukabona umuntu yitwa ko ari umusirimu mugabo ariko arirenza umwotsi, ukabona ko yaciye bugufi, ukabona n'umuruho wari uhari wari mwinshi mugabo uri kuruha kugira ngo mwene wanyu ahure n'Imana, byatera akanyamuneza rwose. Jewe mbere nitanze k'akarorero je nagize retraite imwe, izindi nabona ikindyohera ko atari kwifunga ahubwo ikindyohera ko ari kugira ngo mfashe abandi kugira ngo na wa wundi atarashikirwa nawe ashobore gushikirwa. Martha, nawe utubwira ko wabibanyemo cyangwa ukozeko? Nakoze jewe icyankoze ko bwa mbere iyo retraite yarankomeje ukwemera, kuko imbere yaho kwemera kwari kwarahungabanye ntayi ntoya. Ni ukuvuga jewe niga muri kaminuza narafashwe ukuntu mu mutwe birahungabana, ndatangura kumva umenga jewe mfise ubwoba, kubera je nakunda rero kuja mu bintu byo gusenga nkajaho nk'umuntu ariko kugeza. Hanyuma rero iyo retraite kubera je nasanzwe ndi muri komite irongoye abanyeshure b'abakatolika muri za kaminuza, rero umubikira bagasanzwe bafashanya ubutumwa na Patiri Ignace, umubikira yitwa Sœur Dari, niwe yariko arabaza kwica retraite iba nk'uko mwavyumvise uburyo ntibwari kirenga. Hanyuma yariko arabaza ati mbe basha ninde nurungika muri retraite nkamubigira. Rero niko kuca atumvira jewe ntari ndavyiteze, akaca ambwira ngo ibintu bitegure, hama ngenda nditegura ngabandi leta muri ico gihe narisanzwe ko nditegurira kunagurwa mu mutima mweranda. Kubera rero ivyo bibazo wangiriye kute, aca ambwira ati wewe uzorabe ahantu ko ibibazo waciyemwo, uzorabe ahantu ugira retraite, ntushobora kuja kwirega ngo bikunde. Ntabwo kwiyumvira ati mbe basha Bujumbura hari retraite ntushobora kuronka kubera urabona ibintu bisa amazi ni byinshi nka Bujumbura. Ubwa rero umubikira umenga ni umutima mweranda amwirukiyemwo, aca araza arambwira ko noja muri retraite. Rero muri retraite nagiye nyene wamenze ni inyishu kuri jewe yo gukira, yo gusubira kunagurwa, kwemera ko gusubira gukomera. Rero jewe byambaye ko wa munsi wa gatanu mweranda nko Patiri Ignace yatubwira ati reka tugire inzira y'umusaraba, ati mbwa ntitwigire nk'uko hino twatumenyereye, tugire special kuko iyo nzira y'umusaraba yaranaravye. Tugire special ni kuvuga ku cibukiro kimwe kimwe hajya baca bavuga bahije kuvuga ya byose, hajya baca bavuga bati twaje ijya sitasiyo yose niho wacu uvuga ugashikiriza umutwaro ufise, ukawushikiriza Yezu ari ku musaraba. Nimba ari igihugu usabira, ubwa mbere hari uwo twaba twatoye asabira, nimba ari igihugu twateguye cyangwa umuntu byananiranye ko ahinduka cyangwa ibindi bintu bigoranye, hanyuma hakaca hasubira wewe ufise icyo kibazo, ufise uwo mutwaro. Niho rero
jewe nkaba nabivuze nka gatatu twara nari mfise nabivuze nka gatatu rero tugo turinjira mu isengero cyangwa bibona ku gatanu yaranda mwinjira tere ku gatandatu amatara baba yazimije kugira ngo mutangure kuka misa rero iyo nzira y'umusaraba yaheze inatevye rero ico gihe niho tuba turinjira amatara yazimije tubona nicaye imbere hari n'akabeho sinzi umuvukanye yampaye mutamana ndivuga hanyuma rero niho naza numva naza mbona umvukanyi Bernard ni patiri yarafise umusaraba ico gihe ndibuka niwe yari umukorezi afise umusaraba imbere ca mbona bijewe Yezu arurutse tuca turwana mu nda ca ndarira kuko imbere yaho twe twagize vendredi no kuwa kane mw'iranda twaragize twe turahimbaza kuwa kane mw'iranda abantu barakira bararira abaje muri retraite bose bararira nje twahije iyo nkuka ya misa turi mu kanyamuneza hariho rero abantu ndabona barira ntibaza ngo mu byo gukina jewe nkavuga ati ibi bintu ni biki abantu bose bashobora kurira bikantangaza bwaje nkabona nenga ibintu byo gukina rero patiri avuga ati je nabonye ko abantu bakize nimuze musangire n'abatarirega nimuze musangire jewe sinagiye gusangira ko bwakira ico gihe rero bucire ku gatandatu mw'iranda niho jewe nashikirwa n'ico gitangaro nkabona Yezu aributsa ku musaraba turarwana mu nda cyane tuyishimye imbere yaho gatoya habanje kuza amahoro muri jewe cyane ndabuhutse ukwemera guca kugira ngaho guca kubakomera cyane ndumva ko subiye kuba umukatolika yuzuye subiye gukunda gusenga subiye kumwana n'Imana yego tugire Kristo Aganze Kristo. turagushimiye cyane Martin kuri iyo ntambwe utera dushingira ni iby'ukuri kwemera kubyara ubuzima yabivuze Marius yavuze ukuntu ikibanza cyari caratawe carahebwe ariko kwemera abantu kasura bakagisubiza ubuzima kasura kubiki ikibanza k'ibiyabwa abantu bashobora kubamo bakamaramo indwi bahahezagiye Jane nawe ucunjura gukoze jewe nk'uko abandi bavukanyi basamura rw'abagenzanje bariko barabivuga jewe kwanza natanguye kumva bariko baravuga ngo abantu bazoje muri retraite jewe sinari nzi retraite icarico ico kintu ntaco nari bwumve ntaco nari nzi sinari nzi n'ingene bakigira baradusigurira baratubwira ngo nakanya kuja guhura n'umukama ngo nagacerere kwanza hama ngo guhura n'umukama hama ngo gusenga naje muri ico gihe nahise akajagari muri jewe nahise akajagari kenshi ndavuga sina baratubwira ko uzimya telefone so tukayisiga muhira cyangwa ukayizimya ndavuga ati sinari nzanye no gusenga wanashaka baze nti jewe ngomba ngende nzimya telefone basi ndwizohera tamuhaye karamena umutwe ubwa kabiri ndagiye kuryama ndavuga nti jewe ubu ntandukane n'ibi bintu byose ko ngize Imana akaba atashure fise ndagiye kuryama ivyo gusenga sinabishira ku ruhara runini navuga nti senga kwa kundi senga yamise kwa mu mazinduka ndose umwanya nkavuga iyo shapure cyane ico gisabisho cyo mu gatondo mugabo sinari nje kuvuga ngo ngiye gusenga amahera nta kibazo nagize Imana yarayamfashije abavukanye ndababwira nti je nshaka kuja muri retraite bo bongera bari babizi baca barayampasha ndagenda shitseyo rero kuwa mbere dushitse baradutegura baratubwira ati aka kanya ntimugatakaze ikabafishe kubusa mwitegure neza telefone muzizimye nta muntu azogusiyumvira mugabo kw'izina ry'umukama uzimye telefone kugira ngo ube connecte ijuru ndayizimya ko nico cari canzanye n'ubundi ndayizimya turagenda rero turatangura retraite umunsi wa mbere numva twashitse amasaha agiye turagenda dusanga babandi bavuga batwitangira kandi n'ukuri Imana ihezagire cyane abantu bagenda mu gikoni hariho abantu baza twebwe tukagenda hariye tukaba bo gusenga no gufungura no kuryama gusa hariho abandi bariko baratuhira hariho abaja gusuma bakabidugana n'amaguru nta muhera twari dufise y'amataxi hariho ahantu banje bagenda gusumana basinibuka n'abandi bari kumwe yego harimwo abacana imbabura harimwo bakirubi bacunga
ubugari na ba Adolphe bateka imboga hari nk'uko Marius yabivuze ba Irene ba Nike benshi no kuri benshi gose abo bantu baritanga bo baraja ku ruhande baravuga ati twebwe tugomba tugende ku gikorwa hariya kugira ngo abantu bari muri retraite bakunde bahure n'umukama ni ukuvuga rero ngo twebwe nta yindi ngorane nimwe twari dufise bana deje ngaha vyukijora tuvyura bazumva ku cumba aho inzigi kanyisha avuga ati uyu nawe cyo naje kuryama ari mu bikaho mugabo kobera nyene nategerezwa ko camvyuka nkaca ngenda rero kwitegura umva umunsi wa mbere uravuyemwo uwa kabiri baraza baraduha inyigisho basha baratubwira umengo saa 9 twavyutse twasuye mu nyigisho ya saa 10 duhejeje tugira rero muhaguruke mugende muce mugenda hariya muri meditation wewe ugende ureke imana abari kubwira ntugende gutera induru wewe uje gusaba ibintu uje kumva twari biseshe uja n'ivyo bishobisho genda uhore gusohora tuvuga nta cyo niba twari bisazi mugabo ndagenda umunsi wa mbere ndahora mugabo mpoze nace ntangura kwiyumvira bya bindi nanzanana umva sinahoze sinagize agacerere muri jewe uwo munsi ntacyo byankigiyemo umunsi wa gatatu turiga gushika saa 4 bashobora tubwira ati subira mugende umva twaje tugenda muri ya mashamba haba hari amashamba umwe wese aho ntihagire uje hamwe n'uwundi kandi ico nari nibagiwe twari turi kuriwe kuvugana mwose yari afite icyumba ciwe tukaguma duhoze nta muntu twavugana nico rero nico nagomba kubwira abataragira retraite sinzi uwo twamanye ryara ariko arabaza mbega retraite bagiriye retraite akaba ari akanya ko guhora no gutekana no guhura n'umukama rero umunsi wa gatatu no kuri ndagenda ndatekereza reka rero Imana irambwira ico yambwiye n'igiki yaranyibukije kuva jewe jane ntanguye guca ubwenge iranyibutsa ivyo yandenganije iranyibutsa ivyo nananiwe kandi ntategerezwa kubinanira iranyibutsa ibintu vyose ndasubira rero uburonse akanya ko gusubira muri wewe umva ubukoranije za nsiguro baguhaye ugakoranya na kakanya ko gusubira muri wewe tuca turagenda rero muri iyo meditation ndaba muri ivyo ndaronka umwanya wo gusaba ikigongo Imana ndibuka aho nateye ishavu Imana bikuriye ndaronka umwanya wo gusaba ikigongo ndaronka umwanya noneho wo kwegeranya kuko badutegura batubwira bati kuko sinovuga ngo ni jeje nyene twagiye turi abantu bafise imitwaro itandukanye dufise ubumuga mu gusenga butandukanye dufise amagara make mu gusenga bitandukanye mugabo ico nibuka naho nsimbije nkaja ku mpera duhejeje nkuka ya mise yo kwa Mungu dutaje twese twararabanye mu maso bwa none tugiye kubera iki dusubiye hariya hantu ndibuka ariho twabazanije kubera iki baturetse tukamanuka Patiri Nyasa cyatubwira ati subirayo mugende mwamamaza ico Yesu Kristo yakoze mu buzima bwanyu mugende mukomeza abandi none mwoza mukigumira ngaha mukiyuganira ngaha babandi nabo bazoheza bakamenyeshwa nani kandi jewe sinkikeranya n'ukuri dufatiye kuri aba turi kumwe bamahte bande naratumenga muri mukama amenyekana igisha kumenyesha inkuru nziza twese turafise uko twagiye dutera intambwe twararonse umushinge iyo retraite yaradutumye turonka umushinge nitube bwa bukirisi bwo kwa Mungu nitube bwa bukirisi mugabo turamenya neza uwo Yesu dusenga uyo Mana dusenga yariyo umwana wawe Yesu Kristo wariyo turamenya umutima mwirandu wariyo umuvyeyi Bikira Maria atwambariza turaronka umwanya wo kugiriranira ubushuti nawe ndageze bangira mvuze byinshi ego murakoze cyane hagati aho mugabo na Nadeje ntatujane nawe yari muri babandi badushikira atubwira nawe akanyamuneza yagize natwe tuko turaheza yego ego merci murakoze kunyiruka nawe jewe novuga nti experience ya mbere wavuze uti retraite ntiyatanguye ku munsi nyene wo kwinjira ivugizo wa bose ariko watanguriye mu nteguro nibuka inama nyinshi twagize zo gutegura jewe nari narahejeje kaminuza nimeje gusoma igitabo tugafashanya n'abandi tubwiwe imbere na Karine Nikuze yahora muri campus Kamenge muri medicine na Adolphe nawe nyine rero muri medicine bakatuja imbere muri izo nteguro cyane cyane bavuga nti ica nkozeko cyane nuko umukama atora abantu batandukanye n'ivy'ukuri twe dutandukanye kandi cyane dutandukanye mu nyifato dutandukanye mu biki iyo tuva kandi iyo umuntu ava n'imico yaho usanga bijyana kenshi harimo abakware akabamo n'abandi batari abakware nka twebwe twiga muri universite hariho ukuntu twabonana muri iyo myaka Imana ishimwe kwihindura ibihe
rero byari bigoye ko abo bantu bicara hamwe ngo biyumvire ikintu batewe bagishikana ahantu haboneka. Rero iyo retraite yatanguye kuba nk'intsinzi ko twitsinze kamere zacu, ko Kristo aganje by'ukuri mu buzima bwacu akadufasha kurengana ayo maprejuge yose n'ibyo bindi byose byadutandukanya. Iyo retraite rero cabaye icamwa kimwe c'urugendo twari tumaze igihe tugirana, hanyuma n'akanyamuneza rero ko gushobora gusukura abandi kuko umukama ashobora kugucako agashikira uwundi. Ni ikintu gitangaje. Jewe niyizi n'amagara make yanje n'ibiki byose, ariko umukama ntatinye kunshako jewe ngo ahezagire bene wacu. Ni ikintu gikomeye cyane gituma umuntu atokwikengera. Nta n'umwe ari ntabwa mu maso y'Imana, nta n'umwe ari ruhebwa, ariko wewe igihe cyose ndamwemereye aranshako kugira ngo ahezagire bene wacu. Yari experience itangaje cyane. N'ubundi iyo ndwi yose ko twayibayemo harabayemo byoroshe n'ibyo biryoje, harabamwe n'ibigoye kuko byasaba ko abantu bazinduka cyane, abari muri service barazinduka cyane kandi bakaryama batevye cyane. Ni ukuri twajya mu mwanya muto ubaho, ariko mukama aratuzigama rero aturinda no kurwara ubwo buruhe bwari gushaka kurwaza abantu. Ariko haragera igihe ugasanga n'amatamvera biraze ko abantu bahuza mu gikoni, mwashaka ko bategura iki, undi ashaka ko bategura iki. Gusa twebwe twarinda n'icyo no gushimira nawe twafungura ibintu biryoshye. Byarabagoye kubategura byari biryoshye. Le résultat était bon. Naho nyine umukama ahinzira ibidafise aca inzira ahatagira inzira. Naho nyine umukama agorora ibigoramye akabigorora, byahereye hariya mu gikoni muri kulisi bidatomoye, ariko bishitse hariya akabicyorora bikagira yindi saveur, bikagira yego bikubaka bariko baravyakira. Ni ukuri. Hanyuma natwe karabaye akaryo natwebwe twari muri service, abari muri ivyo vy'igikoni canke tene n'ibindi byose cane, ariko natwe katubereye akaryo keza ko gusenga tutariko turafasha abandi gusa, ariko kama natwe asubira kutwigishurira ukundi, asubira kutwisubira ukundi, atwereka ububasha bwiwe, aratwereka urukundo rwinshi adukunda. Ndibuka iyo nzira y'umusaraba Martin yavuze, ndayibuka cane. Ndibuka umunsi wa gatanu mweranda ko vyanse nuko mbandanya inzira y'umusaraba yaraheze, aho tugiye guhimbaza. Rero nari mu bategura kijya gisomwa byanje bibavuga biranka, twe twaraye turyamye bwije rwose rero nabyutsika biranka, ndumva ko vyanse ngeza kubwira bene ivyo bintu muraza kubisoma je ndagiye kuryama. Nuko Patiri akatubwira ati ntihagire witinya, turi mu mukama, wumvise uri abu mwiforce, wumvise uri abu no mwitire mukama arakubona, no mwitire mukama arakubona. Bien aimé quand il dort. Nuko inema y'umukama rero igakwira hose, igasanga bari mu gikoni, igasanga bari muri retraite mu isengero, n'abari muri meditation hariya, igasanga bagiye gusura muri ville n'abagize, hariho abamo bazana amata iminsi yose ku mugoroba, hariho abamo bazana umukate iminsi yose ku mugoroba. Imana ibahezagire cyane. Ukuri yabaye experience ikomeye y'umuvukano. Ikindi mbere ndetse kirenze ico muri retraite, je novuga ngo uno munsi ndi mu rugo, nkwiye imyaka 11 ndi mu rugo, ariko abagenzi dufise bakomeye muri iyo parcours yose y'iyo myaka, abagenzi dufise mu rugo iwacu. Ngerageje kuvuga bikeye kuri iryo zina twagabanye duhejeje mu mwiherero abasamuragwa b'ijuru. Abantu benshi bariko bumva twitana abasamuragwa, barabaza ati none mwebwe muri basamuragwa b'ijuru mwenyene, ukamenga n'akantu twigiriye, ariko no kwishima biremewe mu mukama. Ariko kwari kugira ngo iryo zina bari kwise cyangwa wewe wibutse ko ari ryo witwa, ugerageze kurigendera, ugerageze kwitwara ku buryo uyu mwanya twamaze, iyo ndwi yose twamaze hariya turi mu mwiherero, ntudupfe kubusa, twumve yuko twabaye by'ukuri basamuragwa b'ijuru, hama tugendere iryo zina kugira ngo tuze tunashikeye. Nanje naho no kuvuga ngo
aba basaserdoti barongoye aba banyeshuri muri za kaminuza bakomeze bahimiriza aba bana kugira aba banyeshuri barongoye kugira retraite, kubera nasanze umwiherero ari ikintu ciza kiduhuza n'umukama cyane. Rero kubera kuriya zari zizimvye kera, nibaza ko n'ubu niko zizimvye retraite naho ntaherutse kuyigira. Rero numvise twebwe ko habamwo abigira mu gikoni, ico c'abakozi bateka kikaba kiravuyemo. Ivyo dukoresha twabikura mu mihana iwacu, Imana ihezagire ba Gororiya bo mu Ngagara bahora badutiza ibikoresho, n'abandi bose aho twagenda hose tudodora, uri Christine ntahe yadutiza amahema, badutiza ibintu vyinshi. Rero n'ubu ntihave hagira abazobura ngena bahura n'umukama kubera bagowe n'uburyo, ahubwo babibafashemo ku buryo izo retraite bazijamwo kenshi gashobotse. Kuko jewe navuze ko nkijayo nari ngiye mu karuhuko ngiye gusinzira, mugabo sico nahavuye mbanayo, navanyeyo nuko nanyenyaguritse nkahura n'umukama nkuko nabivuze ubwa kare, nkagira base muri jewe, umushinga untuma ngira aho mpereye. Si ukuvuga ngo twarageze mu ijoro, si ukuvuga ngo ntiducumura, mugabo ugacumura ukibuka ko wacumuye, ukamenya ko wacumuye, ukaja utegerezwa kuja gusaba ikigongo. Yego, murakoze cyane, murakoze rwose. Urakoze abahora badutiza ibintu, ndibuka Samu Odile ko yahora adutirira ibintu ahantu yahora bamwita Sud, mukama duhekezerewe cyane kubyo mama bamwita Sud. Irene y'ingozi ico gihe n'ibindi byose ibyo twamenyeho byari byavuye n'aho tutamenye n'ibyo tutamenye iyo byavuye, mukama bahezagire mwese mwaterere kugira ngo uwo munyeshuri yiga muri kaminuza ico gihe ashobore guhura n'umukama muri uyu experience ikomeye cyane y'umwiherero wa retraite Pascal. None mu gusozera Jean d'Arc yavuze ati abasaserdoti bajejwe ubutumwa bwa mu mari za kaminuza boravura. None mu gusozera namwe iki? Mu gusozera ico novuga nuko abanyeshuri muri za kaminuza ivyo bafatanije n'abasaserdoti bosubira bakiyumvira ingene vyogenda. Na twebwe novuga twaboneye izuba bakatubarira tukavyiyumvirana, ico umuntu ashobora guterera akagiterera kugira ngo by'ukuri ako kanovera nako basubire bakabimwo, bumve nabo novuga nicyo twabajyanye, ariko baronke umuhezagiro natwe twakuyeyo. Na jewe notera kamwe nyene abanyeshure n'abeshure cyane abo muri kaminuza kugira nabo nyene bagire biyumvire gutegura retraite nkuko n'abandi babivuze, bakatwikorako kugira ngo tubapartage l'experience twabayemo. Yego ko retraite iraryoshe, ko murahura n'umukama wunguka mu kwemera, ukaronka inyigisho, ukagira agacerere k'umutima, ukamuka mu gusenga. Egome murakoze. Ukagira agacerere k'umutima ukongera ukabohoboka. Yego cyane. Byiza umuntu aronkera muri retraite ni byinshi cyane, umuntu ntawe widona ngo abiheze, ariko umwe wese twamutumira kugira iyo nyota. Umwe wese azogira experience, azovyibonera, azogaruka nawe atubwira ati bwaho ndi nasanze. Urabona umuntu mu buzima bwa none ubonye umuntu abafite telefoni imwe zibiri zingahe, turigo kuri WhatsApp, turigo kuri Facebook, Instagram n'ibindi byose, tuguba turi connected ku ma réseaux sociaux, ariko umukama none azokubwira iki? Cyashaka kukubwira azokigushikiriza muhuriye he? Naho cyo gituma nandi nashaka gutera intege no guhamagarira umwe wese turondera ako kanya k'agacerere, ako kanya kuko umuntu azimya byose agahagarika byose akavuga ati ubunya aka kanya indwi ndayihariye umukama, mitwe n'umukama, kugira ngo tuganire ambwira icyo nshaka, kakabyina ngo bazaheza koreca kurondere Yezu yakuremye, Yezu yagucunguye, ni wafise ijambo ashaka kukubwira ryo kubeshaho. Aha turi ni kuri Asia Vibes TV, teka ryanje, teka ryawe, teka ryacu Vibes TV, ukwemera kubyara ubuzima nk'uko tubyumvanye abavukanye banje. Ndongeye kubakengurukira rero mwebwe mwadukurikiye iki kiganiro, nizera ko cabashimishije kibashika kunyota umutima mweranda batahuze ibyo twagiye kuvuga.
turavuga kandi ndetse abaye n'inyota yo kumenya ibirushirije abasamura kwa bw'ikiciro bose turabahezagiye aho muri iki kiganiro gikurikire kibanezereze ibyo mwibuka namwe muze kubyandika muri commentaire abandi mwese batarabwire bwagire subscribe mugende kuyisabone hanyuma musangize ico kiganiro n'abandi tubandanye twese kugira ngo nuwa twese mukama bagirire neza kiriteka ego tubisangire kandi n'umusamura gwayo kumva afise intahe yoshinga nkuko Martin yadushingiye intahe arahawe ikaze kuri Axe ya Vibes TV kubera izi ntahe zacu nizo zikomeza abandi ahubwo Martin azogaruka iduho mu buryo biramvuye ari wenyine ikindi rero bagiye kugenda mvuze nuko guhera muri iyo retraite twavuze ko twagiye dukura mu kwemera imigisha twagiye tugabana na deje muko yabivuze turubatse twagiye turonka imigisha mu buzi n'abatararonka barizigiye kuzoronka ariko ivyamwa byavuye muri iyo retraite n'ubu ikiduherekeza ni byinshi cyane tugire Kristo.